rayi rayika n'umuntu iki akunda iki rayika n'umuntu ameze gute bon benshi twakubona tu haba n'abagutinya ushobora gusanga udatinyitse uri umuntu ameze gute uri umuntu akunda iki bon genre nyene kamere yawe je rero ndi umuntu akunda Imana n'abantu ndakunda Imana ndakunda n'abantu cyane yego akunda biragusa sha je urankunda none cyane sinkunda kubajenye ndakunda abantu kwera cyane like iyo ari wenyine akunda gukora iki iyo ndi jenyine nkunda kuryama no kurorera filime ukunda filime zimeze guteraye kera nakunda filime z'abami mugubu ndakunda n'iz'urukundo uri mu rukundo cyane rumazamwe imyaka ingana urukundo rero canke winjiye hirya yejo oya ndi mu rukundo mazemo igihe gusa nyene atari gitoyi kandi atari na kinini rungana gute biranezereje cane twinjire natwe haragenda nabwo ndatanga abakobwa basa nkuko bataja mu rukundo turi mu rukundo ati mu rukundo na Yesu je ndi mu rukundo na Yesu twe turi mu rukundo mayi ni sawa rayika iyo ushavuye witwara gute uri umuntu ameze gute je nk'akarorero reka ndakubarire je iyo nshavuye jewe umutima wanje ucutunura d'abord rero niyo mpamvu kenshi jewe cagenda nkandera nk'umuntu tuvyumva kumwe akampumuriza canke nkagenda njyamye hose ndonka itiro none nawe bimeze gute bisaba ko ndonka umuntu ndabibarira akandemesha nawe na shawe umenga dushaka kumera kumwe naciye mbabaye vya cane ndondera umuntu kwe tukabiyaga nkumva ko ingorane atari ziwanje jenyene iyo uwo muntu nawe wabihanuje hari igihe baba batakumva kumwe kandi hari n'igihe ubushavuye ari wowe uri mu makosa ugasanga rero nk'uwo muntu nyene ugiye kubibarira ntakwakiriye neza aciye agusabira hejuru ati wewe ndumva ati honyine uri mu makosa akaca kuduga ko hejuru ababaye uratuntuye ku bwaho uca wifata gute mwaho kandi oya gusa nyene ngira ariko ambwiza ukuri no vyakira kubera simfa gutora umuntu wese yongeye kuganiriza ingorane zanje ko nyene afise ico yomarira hama yambwiye ivyo ndumva ko ndi mu makosa nkavyakira nyene nkaja guhindura we rero turatandukanye je nanje mba numva yombwira yo manza akampumuriza akamanza akanshigikira mu makosa nambara amakosa hama abonye natuje umutima wanje utuje akaza akambwira ati gusa re harya nabaye bugushigikire harya wari mu makosa abane bon umuntu akubwiza ukwino sawa none ishara erega yego ndavyumva ariko mwo mwanya ugiye kumwitura wiruhiye ku mutima uruhishe ku mutima none wumva ucyusuka mongerereza bwabo bare nyene urataye mu manzu ugire mba numva nyene mba numva wo manzu ukagirane ukandemesha hamwe ukaza kubimbarira mu nyuma roro ukuri kurababaza ariko ukuri ni kwiza umuntu ateza kukubwiza ukuri hama ukababara hama mugabo ukabona ico guhindura ariko aciye abandanya ni naguhuhira mu makosa uzoyamamwo uramaze guhanura umugenzi wawe w'umukobwa nko ku bintu bya sheri wiwe kubera ko umukunda uramuhanuye kubera ko umukunda apana ati nyene n'ubujyaje cyangwa ngufise jaruze yo kumutwara umusheri wiwe urafise nyene nkavuga ati narigeze kumuhanura yavyakiriye neza cyangwa yavyakiriye ego ivyoye basi nko ku bakobwa cane ari inshuti yawe mu biyaga kenshi rero ashaka kubona yuko sheri wiwe atitwara neza cyangwa atameze neza ukabimubwira nko kumuhanura ukamubwira nyene yuko wewe uko ubibona atobandananya nawe ariko kubera twubahanye n'amahitamwo y'umuntu nawe abakuze aca akora ico umutima umubwiye hama ukazovyubaha uko ubibona ariko warabimubariye hari abakobwa baba jewe rero nota ndakwanga Nesta rayika nota ndakwanga hari abakobwa baba bagoye guhanura ikavyiza wabiheho sharayi mubereye indyarya rayi example imwe ngeze guhanura umuntu ndamubwira ati bon sindamugutandukanije nawe gusa
wowe nyene nshaka uzumwibonere uzomwibonere donc nyene umwifatiye ndamwigisha n'imitwe nyene ingene azobigenza ati basi nyene wewe nzokubwira uzomubona acabwira sheri wiwe na mitwe yose twapanga kandi niwe yari yayintoje mufata te uzovuga ko nyene uzomufata rero jewe basha jewe bijya bintu biramvuna umutima cane nta n'umukobwa nje ndosa nubwo uzobura umugenzi gute navyo ndosaba kuvuga ngo nabonye ngo ibintu ngo bitari vyiza navyo nzovuga none uwo mugenzi ego vrema atari best wawe nyine umwe wa hafi nibaze kubarira ngo urazisheri ngo inkrite ngo yambariye mukunuko kandi ngo tuzogufata uko kandi tuzogufata imagine vrema wakora muvunira akagoka kavuga ati bon sinabona umugenzi wanje ababaye mu minsi bazohava mu deprima nyene iki sinabona ababaye kwanaje cyo mbabaza ati rero ko ari umugenzi wanje tubane kandi amuvunira akagohe gusa sinamubariye amuhebe zambwiye ati bon muze mubane muzinanye donc uze ati sheri wanje ameze uku areke kwishako ca ndamubwiye ati rero uzogira uko ana ntoza n'imitwe bakabumbya ngo bizokorohe ngo bizogenda ukuntu ndavuga toke tukubibona inzira zose bicishamwe nta kibazo aca aragenda ngo neza ngurazi ngo tuzoza uko ngo twarapanze ngurumva ngo barapanze ngo ibi ngo tuzoza ngurumva kumara maji gazoca mbarira ngo ce ngenda iki gute umukobwa ukuze kandi uwo mukobwa arakuze vraiment anansomba mugabo ngo hano umuntu mutari proche cane wabagizenda nenda kubaze relation amicale na relation amoureuse niyahe ibabaza cane gusumba shaje vraiment naza ko relation amicale ari ibabaza cane naje ni relation amicale mugabo relation amicale nyene donc nk'uburana turaba best turakundana turabagenzi ndaguhanuye nk'ikintu canke iki ukimpora urumva turankanye nakikubariye kubera impuhwe iki urukundo ndagukunda ndabikubwiye kugira ngo wikosore dufate nk'ubu nkakubuza nko kugenda muri boîte ariko ndaguhaye akarorero ivyo ni ibintu bisanzwe kuri bamwe ndakubujije uciye uciye umpeba iki no kuba wohemukirwa mu rukundo wogira icyayi basi uba waramwizeye umukobwa okay shaka nyine amikaira babaza ega nico kimwe niyo nkuru yo mukobwa nabateye umva yaciye nyanka kandi deja vyari ibintu byo cha wibaza bro cyane kuri amikaira yarenze Eksa na muheze mana yanje amuheze uba warafashe risk ubuvuga ati tuzokomezanya oya cyane gusa amuheze nibaza yuko baza bivanye n'igihe mu maranye kandi noneho hari igihe mwashitseko mugahe n'igihe umukunda uvuga ati tuzokomezanya bitakunze nawe tuzohebana urumva biciyemwo n'amahoro bidaciyemwo nta kundi muko ukaba uvuga ati riske iriho nyene birashobora kwanka ubwa ku mugenzi hari ibintu waramubariye canke ukaba waramwizeye uvuga ati ari umukobwa tuzohebana ndufuye iki ugasanga arakudeprimye mana birababaje baramaze kugira depression mu rukundo yego ndamaze kugira depression cyagenze gute nakoze ariko nyene mbona ibintu vyaheze basingirane hajye usanga atari urukundo rurimo gusa mwarahararanye basomfete hama umuntu agatera guharuka pore nawe uri kuramwirundamo mwemuranye igihe kingana gute wari kuramwirundamwo birangira mwemuranye igihe kingana gute yari contraire je nako ndamwirundamo nawe vyariko biramugabanukamo ubashe ariko none wabimenye gute yuko nyene asa nuwaguhevye canke yarabikubwiye yagize Londiana urabibona bivanye n'ibiyago mwahora mugiranira n'amasaha mwahora mumana muriko muravugana iyo umuntu atakigushaka vyose arabigabanya baraye afatirwa cane
oya gusaraye hari igihe abafatiriwe n'akazi ugasanga abigira kugira ngo ateze imbere none nurabona basiri muri préparation ya mariage navyo ndinjiramo ariko hari igihe ibintu ndizera yuko hari umwanya munini aba ariko arita ku bintu akakwibagira muga akakuvugisha ariko nakuvugisha ya masaha ngo murari joro iki ngo muriko muraganira ugasanga byari byoraye wamuhoye oya twe nta mariage twariko turapanga yariho ratio igitanguye gusa nyene iyo umuhungu agukunda ubwa mbere ariko arakudiraga hasi niko novuga ashiramo ingufu nyinshi rero uzubona iyo agukunda vya vrai arazigumana ariko iyo atagukunda ariko araguharara teragabanura vyagenze ko rero none mwe manyemeza ngaho cyangwa imyaka ingahe more yari hafi gukwira umwaka Yo. More this? More nukuri birababaje ndagufasha kurira. Urafashe ku mutima. Yo Antazo gufasha kurira. Birababaje. Cyagutwaye igihe kingana gute kugira ngo usubire mu rukundo cyangwa uri muri babandi hariho benshi usanga bacamara igihe batari mu rukundo ngo bamaze bivura igikomere bonye n'ubwabo hariho nabandi usanga baci bamanze bakinjira bagaprofita ubwo nyene undi muhungu kugira ngo ubwo rukundo haramukunda acarushira mu wundi amwibagize wowe muri ivyo bibiri wahisemo shaje sinavuga ngo nico nahisemo abana nakoze ico numva nyene naje muri jewe nshaka wacu ukunda oyaha naciye mbanza ndihigiye kubera gukunda si ibintu upfa kubona ngo uce ukora ya jere sinzi ko mwico gihe namaze ntahibwa asaye kuronka uwo nkunda ariko vyaransavye igihe gusa gukundana n'undi muntu ntabwo byumvira ko nanya azoguhemukira ego amakenga ntabura gusa iyo umuntu mukunda ubanza kumwizera uramwizera rero kaco bwatingira ngo haje kakagufa kanje ubu ntazosubira akagufa no birangira ufise ubugufa nk'umunani wahebye no undi rero amwizeye kakagufa kawe oya yakura akagufa kiwe nako ko ndego gusa birangira ko babaye gusa nyene birashika kandi no kwiga ikintu cose no kwiga mu buzima cyane ukuri gusa nyene ibintu tujamwo vy'inkundo hari abatwigisha hari abaducisha ubwenge rega hari igihe tuba tukiri ibigugu hari abaducisha ubwenge twavuga ati kuko kira muntu wese nubwo umugenzi wawe uraba ufise ico wamwigiyeko ukavuga ati naka twarabanye igihe muga namwigiye kwiki arasenga dufata ukavuga ati yaranyigishije gusenga canke yaranyigishije gusevinga like wewe warashi kugasevinga amahera iyo yaronse cyane vraiment ndasevinga ntaje wo mpanura iki no guhanura kubikora kubera navyo nyene ni vyiza kubera gutegura kazoza navyo nyene birakenewe ku mukobwa nubwo benshi nyene atariko bavyumva ariko kiri numva umenga gutegura kazoza ni sawa Ingrid uhora usevinga cewe ndasevinga none uzobinyigisha gusa nyene kandi ko ndapfa kwambira pana nico mba ndabiki sanye ndabika tu ukavuga ati sinze ngwe ati no nk'umunsi naciye kwita amateza abandi nzori hiki bon gasigaza nyene aho ni vyiza sha je vraiment amahera nzite amahera ari mukuza canke iki ahantu ndahaziga amahera napangi ibintu nyene mvuga ati aha ayanzo yakoze iki niki ndayarya atete napanze sha hera gusa nyene urakwiye kuvyiga ko navyo nyene ni ibintu vyiza ni ibintu bigize umuntu none rayi bon duteye agakuru kamwe woteye afana bacu bakunda inkuru duteye agakuru kamwe oya jewe nakoze mu bwana nambwira ikintu yakoze mu bwana yo mani ibintu ko bimwengeje ikintu wakoze mu bwana nubi ucibutse ucutwenga canke ucibutse uca wicuza oya gusa sinicuza mugayo ndacibutse ndatwenga nibuka igihe niga 4e primaire hama twicarana n'umuhungu twabana muri quartier muhira duca gomane sinzi ko muyizi byo kubitana utavuze gomane hama je ndagenda kuri tableau mwigisha mbwenge nde gukora igiharuro hama ca ndashika ca ndicara ntavuze gomane aca nkubitira bwisho Nangwite mwishure mwigisha acara tubona. Londiana nawe mukana wakoze iki?
ikintu je nakoze mu bwana twe na mukuru wanje twebwe basi twe na mukuru wanje nitwe twasa n'abakuze muhira rero ari ukuntu twakora ubugafe bwinshi rero tukabukorana akambwira tuze guhora naca ndamuregaga kwitwa wenyene mwabikoranye mpore basi bikoranye yaca kubitwa wenyene mpore ndagusabye imbabazi mama bamukubise ari je namuretse umva waca witanganyiza ukaca uvuga niryo kose ukaca uvuga ko ari we yanarikoze urumva we yari mukuru nanje nawe mutonya wiwe ntiyari kuvuga ngo Londiana niwe yagikoze yaca avuga ngo basi abavyeyi bamukubita ngo bavuga ngo niwe yasutse ndacari muto jewe niwe wamuhenze twaraja nko kuvoma nk'akarorero twaraja nko kuvoma je narakagugu nkiri umwana twaraja kuvoma jewe nkatangura nko kugenda bakandungika nka 2:00 nabo bakamurungika nka 3:00 tukaduhura tukikinira n'abandi bana tugakina umupira jewe ntashereye tukaja duhura nawe aje avuye agiye kuvoma akaca mpenda ngo sesa amazi dusubiraneyo aca ndayasesa dusubira nayo rero je ngarutse twara dutaha 5:00 je bandungitse 2:00 nabo bamurungitse 4:00 bakabaza ati we wari hakenera ni wampenze dusubira ndayasesa twara nka rimwe ca ugasanga mukutse wenyene ngo niwe yampenze muri make narakagugu ndagusabye ikigongo cyawe naragukubitisha kenshi nawe wakoze iki mu bwana nakoze iki nagwana waranurira ibiti wewe uraboneka ko urira ibiti navyura n'ukuri nanavunitse gusa unabi Ingrid yarurira ibiti muri interna niho ndabizi byo mu bwana bwawe ntavyonzi urumva basi hari ibiti vy'ivyamwa hari imyembe hari imicungwa hari imyembe hari imicungwa hari ibintu vyose amandarine uwo yatora nk'ibuye ateye hakoroka nk'imyembe 3 yahusha urumva tukaja rero imisi yose twagoma tumwita twaza Ingrid ngo hano gutera ibuye rayi Ingrid ngo hano mukaca mujana kuko umubari yagenda gufashe kwaho imyembe Rondi wewe twita kuyuba warayutse bijya nyene janka nyene abana bateka narateka je kandi nawe umugeni ahubwo ngira nakunda kuba umugeni bazi ko nje nashaka kwiba injya mu isorori umuceri utetse nyene utetse nkaca ndaho twatwara dusubiramo kuwuteka dusubiramo kuwuteka uri macino ico kintu kandi tukawurya tubiryoherewe twumva uryoshe tugize iki ase hano twebwe igituma twakunda bijya byo gukina jewe naritanga ngo mbe umugeni kubera umugeni yacaje igitumbura hari ibitumbura vya desa byaba bisongo apana kijya cibumbye kajya niko wafata nk'ishugwe nyene wamengo nagashugwe nyene ukacu kajya niko wafungura rero niyo mpamvu mwarahiganwa nyene baca batoramwe umwe uyu cenke n'uyu ubu ugaca uhitamwo rero baca baguha ku gatumbura bakotije bivyo bahera muhira wari umukunzi w'indashaka kandi nawe ari amahera wewe nayo nyene gusa wasanga wivye nka 50 mane kwa bari era bici barayagutega rayi bon watubwiye kuri mukunda nigiki wobwira babo abantu bari 5 nigiki utujyanye canke ubajyanye kuba mu rukundo ni ibintu vyiza sure kubera ko urumva haba ari ubundi buzima basi musangiye n'undi muntu ntuburi wenyene aba ubuzima bwawe mama bisangiye n'undi muntu urumva basi nyene ntuburi secreto nawe uravyumva ni ibintu vyiza igihe mugabo mubirimwo neza none hari kundo mayina ruraryoshe mugihe mu byumva kumwe icyo cyose muri ko murashwa oya ha umuntu usanga umenga avukana satani neza rega hari n'igihe abari wowe uri sadunda ndakubajije rayi ntibagushikira bon mushane nyene kandi muri mu rukundo muca mubimenya
bwira yoya gusa nyene ntimwereka gushwana kubera muba muhuriye ku bintu vyinshi agiye mushwana nyene n'ibintu umenga vyari bisanzwe umwanya ntiwamvugishije ibintu nk'ivyo ugasanga nyene murabipfuye mbwa kubera aba arimwo urukundo murabiyaga bigahera aba ari ugupfuha sempre mugasubirana gusa agatima keza ex wawe yigumuye raye bapana ex wawe umusheri wawe mwari mukundanye arigumuye mwaramukundanye iki ukabona arigumuye uwo munsi azanye nka sije ntibyosubirana nico kunda ko dusubirana ukabona arigumiye vraiment nawe ukabona ati iki kintu ntabwo cyari gifashe nyene cotuma ngo relation ngo cicika ngo ihere wewe ari we woja kumusaba imbabazi ari we yari yakosheje cyane nk'ubu dufate wamufatiye nko mu ikosa wamufatiye mu ikosa uri kuri abimubarira buhoro buhoro aciye aduga hejuru aciye yishofa ngo ntunkunda iki wewe none aciye yigumura akagenda wosubirayo kumusaba imbabazi canke wo mureka akagenda oya je kwe no mureka akagenda kwera umuntu ntiyo bari uwanje umuntu adatahura ikosa hamaje zibirangende nyene ndamubwiye ngo nije nakosheje hasi no kwita ko amakosa no Ingrid cewe ndamwingingi ambizi kwikosa giwe kandi kwikosa giwe umuntu si ariko sajyawe naho ariko sajyanye Tono na ikosa ryanje okay ni wemera ikosa sinemeye yaciye yigumura arigira sinemeye ikosa nje ndagemera okay pardon tusubize ku murongo kandi sinoca afata ngo ndagufashe ngo nciye inyuma ngo ndaye ko bari uciye wigumura inyuma yo kwigumura jewe canza ndakwisemba cyayi urare kuri kitari cyawe kikagenda nawe naho bijya gute njewe nuko sino mwinginga no mureka ese turamuheba no muheba vraiment Jesse nkunda kwinginga nukuri baba jewe usivye arivyo byo kuvuga ngo gucana inyuma kugira iki oya je numva n'ikintu uri kurambarira kitariko kirapasa no mama we urigira je n'abanyamafise nini yabana nifise amanyama je kweri yo ahubwo je mpagarara kubyanje cyane nubeshe je n'abanyamafise kuko ufise amanyama ntaca kubwira ati rero nambubana nyene bidakunda ni wigire je vraiment ndakunda guhagarara kuri objectif zanje none rayi ndakubaze bon wowe uri muri relation n'umuntu aca kubwira jewe shaka tufate mbega muri back comp 3 okay ugira heze ubunyene aca kubwira mbe umwe kohera ryari mu kwicenda aca kubwira mu kwicumi mariage aho nyene okay waravyanse ati nzoba naritegura nonzo bamvuye kwishure iki nyene ibintu nk'ivyo nyene agacapo yiguma agacavuga ati njewe nshobora kuca nyene jaha nyene ukorere ku bintu vyiwe kuri gahunda yiwe mugabo wa vyanse aciye yigumura aca kubarira ati ni wabishaka ati numva uri intéressé yuko uzoza twagira iyo mariage okay uraza ariko vyanse je ndagiye canye naguheba nyene agaca genda kubwawe oja kumwinginga canye yigumura yaguhevye aca genda wabitaho gusa nabitahuye kandi n'ikibazo kigoye ariko jewe ukuntu ndavyumva nukuri sinoja kumwinginga kubera umuntu atoba yumvirije uko nanje ndavyumva nibaza ko no mu rugo twatugiyemo yoguma minimiza agushira hasi kandi nawe ufise ijambo yokwama nyene avuga ngo abagore nta jambo urumva nyene ahantu utashaka kuvuga uko uvyumva yoba ari nko mugasho je sinobijamwo ariko mu gihe ambwira nera ipardo gato urumva uwo muhungu cyambere murakundana kandi nawe umukobwa uramukunda urumva murakundana umuhungu akavuga ati njewe nzoheza amashuri ndagutwara hama nawe ukaba wari ufite izo objectif zo kuvuga ati nzomanza dufate nk'akarorero ati je nshaka kuja ku mugabo mfise amahera yiwanje rano n'umunyeshuri nta mahera ubufise ukavuga ati je nshaka kugenda ku mugabo mfise amahera yiwanje rero akaca kugiruka akaca yigumura akaca agenda urumva mwari mukundanye kumbure nawe usigaye mu ka depression byoca bigenda gute wewe kubwawo jambo y'icubahiro mubwiramwe n'ayana boza bavuga oya kuvuga
kubaha umuntu kubaha umuntu respect we kuko birakenewe. amajambo nuca umutwarira hejuru kamubwira nyene buke buke mucubahira akabona yuko byanse naho vyanse musezera ahubwo ngira niwe yonsezera ko ari we yobafise ikibazo yoza ko ari we yoca agenda none rayika afise umusheri okay muri processus za mariage muhira baciye bamwanka avuze ati no ntawe dushaka wowe ku bwawe wo arakinyene bon wo mujako canke sinzi muhira bamwanse none muhira baranka umusheri oya gusa nyene sinaza ko muhira bapfa kwanka umuntu ukonyera ahajya nyene avuga ngo bon yawe dushaka genda dushaka gute muhisemo man bagashobora kumwana nta nkuru urumva ati bon bamwankiye umusheri iki ibintu nk'ibyo nyene birakunda kuba izo conflict zirakunda kuba ziriho nyene ko niko kontera depression konye ko muhira bamwanka naramukunze bakaca bamwanka none waramukunze muhira bakaca bamwanka we wogenda aca ubwira bisa n'ukuri vyo ntwara igihe kirekire muga ngira no muhebe yesha ntamukunda noba ndamukunda none hongiye heba nafise umuhezagira sinzi gusa none ca wiyumvira nk'ubu muhira ndagize mariage dote ntibavyishimiye ntibaryohewe urumva bariko barashishwa nanje hariya ndi kwigomagorera mu vinyi yo bataje nibatabishaka igihe no kubwabo bataje none kamana yanje noca ndabiheba kwe yo noguma wacubiheba naho hita mwiki cewe bamwansi kuko aho batoza mu rubanza araye oyaraye nabo baba basarishije gusa nyene boza bakaza bababaye ngira boza babara abavyeyi nyene boza vyomvuna vraiment vyomvuna cyane cyo nokora chakaza ko kigoye nimba mutihuta ndababaritse wagirane ngo kwiki nimba mutihuta ndababaritse oya tubarisha ico wohitamwo kuko nyene byago je vyomvuna umutima vraiment nobura aho mitamwe naho nde bakusanye nepo urabibumvisha akakubwira impamvu bamwanse iki kandi wibuke yuko urugo ari ukubaka se umuvyeyi atazakubaka aho rero haba hageze imana yo haba hageze aho ubishira mu imana haba hageze ahantu ubishira mu imana donc nyene birashaka abavyeyi bakaba bamwanse atako bamwanse ariko ari imana yabishatse ugati ntibamwange yabisibe rero aho haba hageze aho ubishira mu imana ugasenga n'amavi ego ndavyumva kuko naje nakubariye ati vyomvuna mubwo vyovuna no gusenga uba wasenze wewe none wohitamwo iki ana yuko bari ari imana ibirimo biraba ariko itabirimo ariko itabirimo nyene birapfa nyene abavyeyi bakabyanka na ugaca wumva nyene bon uravyansa ariko biri mu imana aha bashaka kubwira ati mariage nawe uzoyikorera twebwe ntizohaba kwemera kuyikorera mu giti ibiri mu imana n'ubu ukaba ati mu giti ndashira yiheba gusa nyene bitari nizera jewe yuko vraiment namukunze muhira batomunyankira noba mvuze nyene ati ndamuhevye umurundi rwego mugabo muhira niho baharimwo vraiment namukunze kiretse namukunze gusa ubu nta bavyeyi bakibutsa abana ngenda kubwira akabazo sha Ingrid sheri wawe murakundanye arageza hagutera ivi ntavyo mwavuganye ntazi ko nafise umwe ntazi ko ari anemera ukaza ubona yafashe abagenzi bawe bose abatumiye jewe dufate jewe ndi mu best friend wawe ndamuzanye ndakuzanye wewe wokwemera ko mbariyo mpeta canke woca wiruka niruka ndamukunda nyene no yambara ndakubwiye
urabona basi hariho kenshi ibyo bintu byo guterana ivi benshi baba babizi baba babizi aba ari surprise gusa bariko barapanga mariage ukavuga ati mariage naha urumva aho mubirimwo mugabo mu gihe umuhungu atakubwiye na kimwe ukabona nyene araje aratumiye abantu arakwambitsa impeta wo yamba Jana yamba none umukunda none nimba ufise benshi rero aho bicaye kugora sanyene nta muntu nyene ufise benshi ufise ndababaze byatanteguje n'ukuri ivyo ngora byogora gute nyene kandi aba ari surprise ari surprise none abakobwa benshi nubizi ko badakunda umuhungu umwe cyangwa bakunda abahungu benshi oya nabo nkunda ufise komine nabo nkunda benshi ariko umenye ko benshi kenshi ubu uye numu diaspora usanga hari wundi ifitiye ku ruhande rero abari inzara she ntabarukundo abari inzara oya umukunda ari umwe ibindi navyo ibinenzaho n'inzara ucugabanya ico kibazo ngandabaze mwe na Ingrid ufise umusheri urumva muri ko murategurana mariage nyene bigeze kure na dote yaraheze hama uciye ugenda muhiri wiwe uciye usanga ari kumwe n'undi mukobwa uno munsi banze nambaye ikanzu y'intuze ya mariage ndayibona neza hariho n'ivyemezo nje nomuheba kubera uwo muntu rega afise izo ngeso ntimuzogenda mu bane nturi Yesu we ngo ugende kumuhindura ntazobagiye kubana n'intuze na Yesu ngaca muhindura ngo zangeso aca ziheba oya zangeso azozibandanya ahubwo ntihazoca zikwera urababara umva rero rayi je nomuheba nshaka impanuro abandi bakobwa bose ntuzobura Yesu ngo wowe aragutwaye ico muhindura umva azoba agutwaye afise zangeso iki byose bon iki ahubwo hazogera haca kwereka zangeso ziwe neza kico azoba kuganza azoba iki byose rero hakuzoja kubabarira mwugo rugo iki kandi ingeso ziwe wagiye uzizingoreka nihangane ngazohinduka ni Yesu wowe uri Yesu wagiye kumuhindura wewe okay muhebe hamubandanye n'ibindi kwa sinibaze ko izo ngeso uwo disport deja bibonye hakiri kare banovuga abari nk'Imana ibikweretse hakiri kare uramuheba ariko Ingrid none basha ego maramara birababaza ndabizi birababaza ariko uwo muheba nakuwe katoba yarabinyeretse kare kwanza ngo ndabibone kare ndamuhebe kare maka dote yaraheze kwe okay yarakwishije ko umuntu ni munini cyane ubwo none ni munini frame gusa nati no muheba ndamusanze mu gitanda twakwe n'umuntu ngo ni oya no muheba frame Jariene ngo azohinduka kubera nene kweka imbega yemeye kuja guta agomba kora ubukwe akacaja kuryamana n'undi mukobwa Jana umuheba amuseza cyo aryamana mukumusezera tibaryamana no muheba frame nabanda guhevye de muheba none rayo wo bisengera kuko ukabishira nanje no muheba deje nyene bakobwa mwe mwizingira ku basheri banyu comme conseil nguramufasha kumwe n'undi mukobwa genre nyene bari mu cyo bari gute ucu mwizingira ko ngo nagakosa kamubaye my dear muheba gusa hari igihe n'ukuri hari igihe umukunda urumva bikaba ngombwa yuko ugasanga mbere yahora bikwereka ni wowe utahora ubibona ugasanga nyene urumva amaso y'urukundo ntabona niko bavuga ngo ntabona neza ugasanga harabikwereka wahora hasanga abakobwa aho rugirihe akaguhenda utuntu tw'utunyanga abahehetse kutunyanga baba bafise usanga bafise akarimi gasosa gute abafise tuntu ubwo nyene inyishu umubazi ikibaza batwita udukoryo aragucanga akakuzunguruka mu bwonko bikarangira nyene uvyemeye guhanira hehe urumva nukuri izajya Imana usanga basi umuhehese ikintu cyose umubaza kibi abafise nyine inyisha hita yishura ubwo nyene nigiki hanura abakobwa bamabizingiye kubashira umva ngazohinduka ngeje zohinduka uramufashe muri ifote ejo mu yindi fote hirya ejo nyene uko cyane nyene donc nyene ingeso nkizo nyene genre nyene ubusambanyi gusa Ingrid akaguca inyuma gacuga umuvyubakira ko ngo sheri wanje ngazohinduka nigikoba hanura gusa Ingrid byo vuga renda kubari bijya bintu nivyo hari igiho urabona amaso ntabona hari igihe ubu wahora ubibona n'ukuri ukaguma umwizingiye ko
ukamusanga nyene mu bantu ari kumwe n'abantu ariko ukaguma wizingiye urabibona ko ari bibi hari n'igihe byaba bikubabaza ugashika mugabo urukundo rugasubira rukagaruka ukamubabarira urumva gusa ntamufatira mu cumba gusukana navyumva no hanze mu cumba bamufatiye mu cumba nakubwiye rero ati hari igihe batabikweretse rimwe rero nyene aho n'Imana yoba ishatse kugutabara vraiment je no monde ndakubwiye no muheba bakobwa nabahaye impanuro urayika baha impanuro akobwa cyangwa bizingiye uko oya je na je vraiment ntashoboye gusiporta maze kubona yuko akora ivyo bintu numva no muheba hama rero nka conseil n'ukuri nitugerageze tuje aha mahoro aho tworonka amahoro je uguma twizingiriye mu bintu tubona umutima wacu tumvye ngo nuko dushaka ingo oya haracariho ivyizigiro Imana yaguteguriye nukuri yaguteguriye umuntu mwiza azoguha amahoro kuko wowe ubuze amahoro muri fiançailles ukazoza kuyaronka mu rugo hako twakanira mu rugo pfuma ukanda muri fiançailles ukava mukagira n'ijana mugabo akazoronka umwe wawe mwiza kagira aba ex ijana mugabo kazogira umugabo umwe vraiment je mbonye akantu kabije ndaguhebwa nubwo twaba tugeze kuri ibyo nyamaho yabyo n'ibintu kubera nyene avuga ngo ngafise imyaka ngo myinshi ngo cyangwa ngo umuhungu aratunze ngo cyangwa ndamwe wayi mwizingi pardon gato n'imyaka myinshi ningahe imyaka myinshi ku mukobwa ningahe niba imyaka n'ibiharuro wewe vyerera igihe yego vraiment nivyerera inzara abakobwa mwihambira ku bahungu ngo uzomuhindura ingendo ahubwo werondera amahera rondera amahera yiwa wa mukobwa we je nakunda amahera kuyarondera urumva rondera amahera ntuzogende kubera inzara uzogende kubera urukundo mbega rero urabona nk'ubu nka twebwe tuvuka mu misozi mu mitumba hari iwacu tumenyane abo mu misozi tumenyane hari ukuntu basi banagenda aje kwiga Gitega ukaca uvuga ati none wowe nzoheza nce subira ku gatumba n'amashuri yanje bizoca usanga nyene umengo ntaca kimaze iki ukaca uva rero kubona umuntu ubonye ukavuga ati ne ko ari muri processus ya mariage reka ngire ndamureke dukundana Ego TV turakunda comme conseil ntimuze mwitesha mu bintu mwabibonye umuntu ngo uzoshobora kubisipota oya kuko ntuzomuhindura we nturi Yesu ubonye ingeso udashobora gusipota uri mu rugo zihebe nako muhebe iyo ni impanuro yanje gusa sindubaka ariko ndazi birababaza okay hama numukobwa wanyu Miri ndabakunda cyane kandi nshimiye abafana mwese mudukurikirana nabo gico aduhanuye mwandike muri commentaire n'udutima twishi turabakunda hama nimba mukunda ibiganiro dukora mutugaragariza udutima muri commentaire ndakunda cyane hama reka nshimire n'umukobwa mwiza wacu Nesta Layika wakoze cyane thank you so much wakoze kuntumira okay tuzosa tubagarukanire kandi ko nonyine asanzwe akunda ibikorwa byacu adukurikirane hafi tawakunda cyane bye Ego TV umunezero wacu kuri twese